Canke ndiko ndarota ntumbwiye ko nsoye guhana namwe kuva kangahe wenda kubwira ko wewe amakon okay narakubwiye ko ntuhore ukuntu umeze ndateye isoni jewe ico dufitane nawe waca fudi ahubwo gusa ndashaka nyine dukundane tubane mugabo nabikoranye ingufu none mubane uzosuzura mugaburira iki komva takaza pisa na je ngomba komoka je bambwiye ngo azondoga ngo bazogirane ndagira nkagenda bakanyeka ibimenyetso bimwe bimwe girane ubuzima mbaye mu nyene biya bindi byo kugira je nawe na twubahana sivyo twubahana je nakubwiye wewe kuyagenda n'ige mugore wa muzo mugeni sindose no kubona mu buzima bwanje uyu munsi ko mfata nabi kubera ko ndiyimbwa sivyo kubera tamara mfise of course STV every story matters. Hello guys, j'espère que vous m'aidez neza amaparte meze bon meze neza so rero naje kuraba Wetu ndabe koma ubuzima busigaye bameze yambwiye ko ari ku boutique hamwe umukobwa tugeze kumusanga tamugatire kanze peut-être afise bishasha cyangwa umusanga utuma tugesho tuvyumva ungura kumopesha amabuye salama miri umeze neza meze bon boutique ni sawa ngurana amantuze mbe yamara yarakurushiga nani Oyo Wetu ni munyamanyanga. Sinayishe no hano. Asigaye agorana cyane. Gisaragwa makenya ho. Yampaye bigoranya ariko Wetu ni hatari. Oya no. Gorane ni ngorane. Neza kera mugabo ubyiwa ntavyo mbona. Umare karakakunda mukopesha amanya. Ngumukopesha ibindi bintu. Oya ni problem. Erega ubuzima burarundirwa kandi udafise amafaranga nta kindi kintu. Bice biha. Mbe mbwira he ubisigaye bimeze gute mubahehe ho. Miri sinkobeshe. Ubuzima ndimwe na ubonyo Sima ndimwo tubariye pfo Surajya ho. Mada. Yambo hasi. Canke ndiko ndarota ntumbwiye ko nsoye guhana namwe Twebwe pe na kamera hari na micro. hano ko unamushaka iki Manda ndagusaba ikintu kimwe. Pasi nyumviriza basi. Jewe ubona nigeze kuba mu mutima wawe se. kuva kangahe wenda kubwira ko wewe amakon okay narakubwiye ko ntuhore ukuntu umeze ndateye isoni jewe ico dufitane nawe waca fudi ariko mfitiye umwana nadufitane mwa ushaka iki je nakubwiye nawe wowe nta kintu kimwe dusangiye je nawe sivyo wigeze kunkunda sabudike ndakura basi madam Ya kumusireka kumutera stress warateye inda. Nateye inda gute? Sawa. Shanje kwanda ko fresh ko mwana uragafise. Umwana meriwe gute ho? Umwana nakubwiye je nawe twubahana. Sivyo? Twubahana. Je nakubwiye wewe kuyagenda n'ige mugore wa muzo mugeni sindose no kubona mu buzima bwanje. Uyu munsi ko mfata nabi kubera ko ndiyimbwa sivyo kubera tamara mfise. Of course. Umunsi naronse amahera. Hari nanje uzokwifuza nanje kongera ibintu. Mata ndacagukunda. Kandi ndabizi nawe ntukauke. Nawe ndazi ku mutima wanjye. Washika prenda gusavye imbabazi umvuma. Wetu inde jewe. Je nkunda wewe. Nakubwiye no mu mutima wanje. We narakufuza. Nukiri muje. Basi abana banje amerewe neza. Wenda aho bari. Ndakwinginze basi babarire. Ivyambaye ko nanje n'amakosa yanje. Naye no munsi ejo zokosha nanje nkuko bibimwe. Yabo ko mbaye ubuzima ndimo. Uraza wankuwe niko amusaniye abashabike benshi ndabakuze. Mata ndakwinginze basi. Ndaciye bugufi. Babarira basi. Ndagusavye basi. Uyu munsi ndimbwe ejo bizomeze neza. Urimbwa warateye inda byemere. Ntabwo nateye inda barambeshe. Basi wateye ibiharage. Umvirize ndakubwira mujournaliste. Je nshaka kumuzomara nyonganga inyuma ngi. Ndakubwiye n'ubu njewe Kessi. Ukura mu mutwe ko migeze kuba abagore nabo ko migeze mu ndigama n'ikitanga kimwe ko migeze mufana n'umwana ndakubwiye Wetu ndakubwiye kugira ngo ibintu byanje Wetu twubahana twubahana banconganije kugira ngo ibintu byanje bipfe kugira ngo ndakuva impande ufate nabi nkuko biko biragenda ubundi ibi bintu byategerezwa kuba ku muntu wese agomba gutera intamba ndakwinginze tiseke bijotem
Alors, mademoiselle, mabuja wangu, shiri wangu, kwa garanyo. nakubwiye mu mutwe ukuye ko Kessi migeze kuba muri kumwe mu rukundo wabyumvise Basa abana babo bamerewe neza. Basa uzomfatira abana abana banje bawe neza. bakure no mu mutwe kuri zo bagera Ese ubuzima ubaye mu bumeze gute? oui okay ndaje we je nawe hari kibe dufitanye je nawe kandi dusukuturanye ngo rara sowe Monsieur wagiye kumwurira ubona hola tugende unyereka gusaba muba tugende hagurukiza mwana izigutwenga Ibi byose nabitewe n'abanyamakuru. abanyamakuru nizo twatumye ujya kutima n'ujya mukobwa Ubu kubera ko ndi mu buzima bubi, mwese mwifuza kuzana amakamera kugira ngo munkamere mwerekane ubuzima bubi ndimwo. tugende gusa unyereke gusa ubwo noro nk'amafaranga ntabwo mwobyipostinga sivyo? Ntabwo mwobipostinga Tugende ubu kubera ko kwanza. ndiyimbwa ndi muhimbiri umugore Imbwa ariko arafata nizo nabi hasi. sivyo? Muko Tugende murankamera. kwanza, uje unyereke Sawa, kwanza. ingo ndabereke nahonya. Ndababaye. tugende ahubwo je unyerekaho Ushaka kumenya n'ibyo byose nkora. mana yanje Ngo izo ni zemo zawe ziri seriye man atari ziravyibushe zaranze ko dutaha iyo iragwaye ubu rero sigaba ngaha ego shani atari ubuzima buraho ndaho ndasamye izi mbwa zagamana ahawe ya ndakoze kugira none na wewe nzukumaze kumenyera imyaka tobanye haniho mba ubone wa mukobwa mwashingira kuri kamera nta muntu yamugushingiye ko nta muntu yaje kubapangira inzu zana intebe none ivyo rimwe nta nivyo taho uya nta na kimwe kizima umugore kwe n'amufungura gute ho yumva ari igihe njya nivyo ntumye kubotike ndanabibuze sawa sha merci gera gutumira kubotike ni probleme atari none cyara jewe gusa je sinicara wewe wicara wewe gusa je nafise akababaro akabaro kagute none ubu bimeze gute juste ubuzima muri make buvyifashe gute jewe ubuzima bwanje n'ikibazo gusa ni bastankora ko yo banacuze kugira none ntibarakoze icaye nazo nyine mwicare mwese neza nembe vyagenze gute ko twavuye hajya muva ko mugiye kwa muganga twagiye kwa muganga byo musinyene dusanga nta ndafise umukobwa rero gusa ndishuye neza yuko uretse gusa ni bya bindi byasho gusa ndabyibuka neza gusa hari umuntu yigeze kuba afata video mugabo musi ndamuronse n'abandi ndi muri sho gusa je kubera ko ni bya bindi nyine usanga bimuga kuko ugafata donc babandi bafata ama energy ugasanga energy kaywa anyuye yambaye kabe gatatu kabone menga araryohewe kumbe yashizemwo yafashiya energy yavanga nabyo bikike bikaribu biki ntumenye kubera rero nawe urumva ko uryohewe tera isiki ko mu bajama tinya kumaramara imbaho ko gutyo ndaburirwa sinabimenye wenda sinakunda kumwe inzoka okay uca muryamana gutyo nitwaryamanye none vya vrai ntandafise ntandafise mbe yitwa kabudesi yanyose izina giye sinavyize je ntariyo nshaka kumenya ubuzima mbaye je sinakubeye dada ndakubaza gatoya nimba ufise agatebe woza ngaha gatonya nkakubaza woza ngaha kwicara gatoya tukarico ndakubaza tu oya nta kimwe gusa ndakubaza nta na kimwe nimba ufise agatebe kazane hamura vyumva nta nayo mufise basi ingwasi unyegera singaha wicare umugore n'ikibazo ibaze n'abashitsi ntabubaha baguma hagaze hejuru y'abantu sindabubaha gute none ubwo nibwo buzima tubaye kuva kijya gihe nibwo buzima tubaye warabyikwegeye none mademoiselle mwakijya gihe juste meruka
ngo mwace muja kwa muganga byakurikiye sindabizi byanze kuraba ntuzenya ubuzi bwagenze ko mwabanye cyangwa ukuntu byakurikiye ndabona musigaye mu bantu ariko yavuze ko atandufise ko kiyo yahisemo kumubeshera please dosoro ukabuzi ko bibero n'abantu benshi ariko acumwambika ibara ho urazi ko wakoze n'amakosa apa kumukorera amakosa wene waramutesheje agaciro mu bantu kandi waramutandukanije n'umukunzi we imbara umugore we ntavyo nzi kuki basi ho basi ko kiba bikoze basi umwerekana nabi mu bantu usabona yuko tubana turabana ko murabana ndabibona none gutumbaza ngo mbega ngo unamubeshe sinda ni kwera baturondeye uvuga ngo ufise inda nawe ngo ntande ufise kuko basi donc rega urabeshe kubariye ko atamufise none icyemeza ko atamufise n'ingike mwagiye kwa muganga none waragiye ku muganga urafise urwo rukatasi ugomeze ko atandafise ufise ko niyo yabivuze umugabo none ntimwagiye muvyeyi jewe ubuzima ndimwo sinzi ko ari indoto sinzi ko ari ibiki kwanza wewe mwazananye he uze mu rugo rw'iwanje uze kumbaza ibibazo nk'ivyo n'igihe mwaza kumfata munkora imbere y'amata mwaje mukundanye gende mwibariza hariya je ubuzima nyene tabibere ko nyene gusa none we tweri kuwa wavuga ko utamukunda me nawe muratondaga mubana kandi uvuga ko atandafise je ni basi tu yo kugendera imico iyo umukobwa amaze kwageza ko afise inda yawe umuganga akavuga ko atafise ahubwo nawe waramushimye uvugisha ukuri namushima gute je ntaho nkunda yakubwiza ukuri ari ngaha ndabivuze agombe agira ivyo yumva ashatse ntaho nkunda ubuzima ndimwe naje ntabwo nishimiye ntakindi norenza ngaho hama cagihe nije nakurondeye ego ni wangu umunsi ndakurondera umugabo wanje niho yarari oya ibyo rero ntibikeneye yuko uza kubaza umugabo wanje uza kubaza ibintu bisinzi ingene bimaze wari kundondera jewe nyene ukambaza hama nkabanda nkubwira hama worekana n'umugabo wanje hama tukavugana ukareka kumubaza bwanyira iri kumura nabi basha jewe nta nakimwe ubwira rekana n'uyu rero kubera umugabo wanje uri kumiti ndi komiti ntihombwira je ndi komiti ntihombwira ukuntu ushobora gukunda umuntu nta ndafise sindanamukunda mbahari ngaha nyene umwanya munini urumva none ndiko nkora iki ngaha none subiri wabyumva none iyo mpwemu iva donc aho basi je nta nakimwe nta na commentaire mfise ariko mugihe wasinze ko atandafise niwe ararushe nabikuko nabikubariye urakora anyumviriza reka kumubaza ibibazo vyinshi deje mwahuriye he mwahuriye ku botike none kubera iki wamuhagaritse wari kuramubaza ibijanye n'iki hari ivyatsi bebe ndibaza urarusha rero uraruhuka kwanza ugende kubura ryamye urabizi uko urwaye hama tuvugane n'uyu mukobwa ndasari ngandi ko nkina nimba sawa vugana jera wewe nta nakimwe ngo mbwire hama wewe uratse ko inda yiwe afise ni urukundo ahubwo namukunda kubera nari nzi ko Kessi amukunda cyane kandi Kessi afise amahera nashatse basi ntamutware nje mpitamo kumubwira afise inda yiwawe kugira ndabitangaze basi mbone yuko iyo nkunda mugabo mbona atakintu na kimwe biriko biramara none umva ntando ufise byavure ahubwo gusa nashaka nyine dukundane tubane mugabo nabikoranye ingufu none mubane uzosuzura mugaburira iki komva atakaza afise nawe atakaza ufise ni byabe nyine bavuga ati ibintu by'agahato kenshi uhatirije ibintu bitera umubabaro ubu nyine tubanye mu bintu by'umubabaro ni solution yawe ni nyabaki kiriwe je nyine ndindiriye icemeza ashobora gufata ukunda vyasiriye cyane kuko yo nkunda yo twabandanya tubana dukundana cyangwa sinzi uko azosubirayo urumva ko atagukunda nayo sinibyo nyine ndiko ndavuga ati nimba twokwemera yuko tugumana muri ubu buzima sinzi nimba zogenda mugabo ndisere yuko ataguma muri ubu buzima uzobigenza we sinzi ninzorinda nyine cy'Imana ifasha naco je basi jewe naco je reka ntaco kizimana amenye ukuri nta na kimwe gusa amahitamo nayibiwe ntavyo ndamubwira nta na kimwe ubimubwira bari kibazo cyo bari kibazo yonyica ahubwo rero byoba bitaragaye nta na kimwe we tuje kweri
mbona umenga notaha rero nta kundi rero amahitamo gusa nayo iwawe. biri ubuzima ndimwe nawe ukogesha isomo uzamenye abagenzi ugendana nabo jewe yahiti yanje twagirana nabo barahaye barampevye abandi baragenda uko kubera Bana zimfite ndagusabye. so nuko bimeze wene None ingorane mfise uzoguma ngaha. je ngomba komoka je bambwiye ngo azondoga ngo bazogirane ndagira nkagenda bakanyeka ibimenyetso bimwe bimwe girane ubuzima mbaye munyene biba bindi byo kugirane byo guhatiriza kabisa. Sha gusa ndumva je amahitamo azobara iwawe tu Biri. kuko je nivyo mbona tu. ubuzima rero mwebwe muzamenye ukuntu bigenda Yabwo nje ni ufise umusheri wawe yagwevye kubera wateye yarinze ko ateye. je natenda kweli Nta watende basi warahazi basi waramuriye tu. jewe Je mu minsi mwari mubanye. nendosa ka diaspora kamfasha buri kimwe none raba ibintu bimbaye kuvira miri ubuzima mbaye amusani mwahara muza gufana kweli Niko shiperi busa pole sana. wamana kurubuza umva ngo yarahombye STV, every story matters.